kandi bazifata n'amatanzi NELLY NAT wambaye amararuma nta n'umwe yakumbuye iyi karangamuntu yaje bayita NELLY NAT ngo Queen of Base ngo data wa taifa ngo munyarusaku ariko bavuga yuko si ibyo nza kuvuga cyane naho abantu niyo nk'umwe bakoresha ubuhinga ngurukanabumenyi. Jewe nsanzwe mfise ishirahamwe rikora mu gisata ca tourisme kuva mu 2022. Iryo shirahamwe rero twarateye iteka turatanga umugambi twise Burundi bwacu bwiza muri Paeje. Uwo mugambi barawakira akaba ari umugambi wa mbere kandi ari umwe basanzwe bafise muri Paeje Burundi kandi bakaba baturonkeje bavuga ati ingurane niniya cyane. Tukaba turi muri kategori ya kane. Iyo kategori ya kane rero ntipfa kujyamo uwo ari we wese. Urumva yuko apfaho yo kugira ubusazi kuri rezo sosiyo nicabwenge. Tukaba dufise ikibanza mu ntara nziza ya Gitega. Twaregereye novuga ati inzego zo mu ntara ya Gitega zaraduhaye ikibanza twateguye ubu gisa neza ukuri kirabereye ijisho kandi Nyenicubahiro mwama muhaca. Ni ahantu twatoye ari yarara, ni ahantu twatoye hasa nabi cyane harundwa umwavu. Ukuri ndavuze n'amajambo yo kubivuga kuko ubu twarahahinduye. Ni ikibanza kinini sinovuga amaare murabizi yuko wahava arabandarako nk'uko byabaye. Ni hanini cyane ubwanje harasumba kandi n'abantu benshi bahaza ntibatahura ukuntu icyo kibanza twakironse, ariko twakironse novuga ati kubw'ubukerebutsi dufise kandi no kubw'uko ndi umurundikazi aciye ubwenge muri benshi muri bake novuga ati bahari. Nyenicubahiro mfise Nyenicubahiro icyo kibanza kiri muri quartier Musinzira avenue de l'Hôpital. Muhora muhaca mugiye mu manama atandukanye kuri Hôpital. Hakaba hafise clôture y'ibiti nziza cyane yo kuratira ijisho. Tukaba novuga ati twahashize ibice bitandukanye cyane. Ikibanza baza abantu batandukanye ingenzi zivuye mu novuga ati mu ntara zitandukanye zirahaca. Aho tumaze imisi kandi twakira n'abazungu mu ma ONG baraza bakahicara, harakayaga twarahateguye, hari jardin. Abantu bamariyaje mu ntara ya Gitega barabura aho bifotoreza, ubu basigaye binjira couple tuyisaba 1,100 kwifotoza. Murumva ko atari amahera makeya cyane. Rero defi dufise murabizi Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Kuri kijya kibanza hariho bise iva muri prison centrale y'Igitega. Iyo bise rero iratwegereye rwose. Hakaba kandi bivugwa yuko ari amafosse septique yoba yaruzuye ku buryo n'amatiyo ashobora kuba yarapasutse hama amadeshe agaca ata inzira agaca afata inzira imanukana rero kuri ico kibanza agenda munsi y'uwanje hari ikigo c'abakenyezi c'iterambere. Ivyo rero biratuma hariho murabizi ko abantu benshi bakunda iterambere. Hari abantu baca bikikamukiza kugira bacafuze uwo mugambi wacu mwiza bagaca bavuga yuko hanuka abantu batohanza. Rero nkaba naratanguje umugambi yuko abegereye ababa kuri iryo barabara twaratanguye ibikorwa rusangi aho tuza turazibura ivyo dushoboye, ariko nabo nyene baravuze yuko nivyo kunda hatagiwe inzego zo hejuru kugira babivuganire n'abene intwaro kugira turabe yuko bodutunganiriza kuko natwe twaragerageje imyaka 33 ndacari muto. Twaragerageje cyane turasubira icyo gikorwa turahasukura harasa neza turahakuriyarara hari amashurwe harashajije twaranahubatse n'umutima mwiza, umutima abantu bambayeje bifotorezako. Mu Burundi uwo mutima ntabwo hari, bagenda muri Philippine kurabayo, ariko twebwe twarawuzanye mu ntara ya Gitega kandi hasa neza.
iyo defi ni iya mbere. Defi ya kabiri Nyenicubahiro nuko dusabye ingurane tuba dukeneye kwishyura, kandi ikindi naco dufise abakozi benshi dukoresha. Uhereye no ku ntango tumaze gukoresha abakozi benshi cyane, kandi n'ubu ndabafise. Idefi ifise Nyenicubahiro, ndafise defi yo kubura kontere ya trifazi. Haba amezi 5 nararishe kontere ya trifazi. Ni ukuri Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'Uburundi, hamwe mu ituronsa twovyina, kandi muwamufashije imiryango myinshi cyane, tugaburira, duhemba, kuko twaragerageje uburyo bwose twarayibuze, ariko twaragereye inzego z'Igitega baradufashije alimentation isanzwe. Musitanteri adufashije kuba aradufashije alimentation, kuko yarabona ko two turacerwa gutangura ibikorwa. Murakoze cyane. Deje barageze abishoye. Naramwandikiye kuri WhatsApp hari mu kwezi kw'icumi ndegereje yugurwa, arambwira yuko hari inzoza mu ntara ya Gitega, ariko iminsi yampaye yararenze, n'ubu ndacarindiriye. Irebe FM.